Nil Sport TV. Mu mwanya wose wamaze uri kurahiganwa, tugusabe utubwire ibintu bitatu novuga vyagukoze ku mutima utazopfa wibagiye, vyaba bibi canke vyiza muri carrière professionnelle yawe yose. Icambere co coba ari nka gutwara idarapo ry'Uburundi, na cane cane muri 2012. Hanyuma naho sindabitondekanya kuko birutana, hama ikigira kabiri naco no kuronka guheza university. Muri ndibuka igihe twagira graduation, je nize kuri university yitwa Iowa, muri state Iowa. Nk'uko navuze aho nakuriye, aho navukiye, nkaza mbona ndahejeje university yo muri Etats-Unis, ni ikintu sivuga ko ntigeze ndabirota, ariko ni ikintu jewe gushika n'ubu mbona kindyohera. Hama ikigira gatatu, ndibuka narirutse marato ya mu Bwongereza muri 2014. Hanyuma nshitse kuri 35 km, haba umuntu urabona ko tuba turi mw'ibarabara, ariko baraboka amabarabara yose. Hari umuntu aje gutora amarori mengo mu atlete yoba yatereye mw'ibarabara, hanyuma acaza yiruka, aca arantega, ntiyabigize n'ibigirankana, ariko ndibuka ko naguye hasi, hama ntangura no kuva amaraso, hama ndava hasi. Umva ushitse muri 35 km muri marato utanguye no kuruha, n'umuntu yogukora kuko uza wumva no gutemba wotemba. Ndibuka kandi nari kuri ntuze ritme imeze neza, ibaze kuva muri Etats-Unis kuja muri mu Bwongereza, narya amasaha yari difference, urushe uri muri marato. Hama ndava hasi ndabandanya ndashika, umva naguma nibaza mpagarare, uzohagaze naho urumva uravuga ati iyo mbandanya sinashaka kugera progreta, ariko ndibuka ko nashitse nababaye, nshika ndira ibintu vyose, umwanya, place, amahera, ibintu vyinshi, kandi umva yari accident uwo muntu, umva ntiyariko araraba. Ndibuka ko nababaye cane, kandi vyamfashe nk'amezi 5 kugira nsubire kurekipera mere neza mu mutwe. Nil Sport TV.